bazuye ntago ari nje navyishuye ntabwo ntago yabivuze oya je navuze ko arukwezi kwahariwe umukenyezi donc umukenyezi suko wapuze barabizi bavuze ati abagore mu kwezi kwabo niko bavuze sigure none mubaza ko umukobwa acavuga ati duhe aho bihuriye mu kwezi kwanje mu kwezi nta hantu bihuriye na kotex ubwo je navuze by'amakotex oya je nabaje je nabaje bareke tubaze ibintu uvuze bakurikira nandi yavuze ati none ko abakinyi bose bagiye mu kwezi kwabo none amakotex acazimba cyangwa bacaya kuba Hey my family mumeze neza amazina yanje ni Tumukunde Joseline besho amenyere ku izina rya Jojo canke Jenita nkaba ndi actrice ndi mukinyi wa filme rero nkuko mubibona imbere yanje hari kamera nkaba ndi imbere kandi ya kamera nyene imbere yanje hari micro anundeke kundaba nabi aba rero umunsi ndaba mu journaliste nanje ndabico mungira anyway ngaha rero turi kumwe n'abantu bivyamamare nta bintu byinshi ndibuvuge gusa ntari bagirwa mukore subscribe mugire share na comment kuri channel ya GIHEKO production ngaha hariho umuntu yitwa Juste ndarusha no kubavuga nibivuge kwanza murakoze nje ndivuga wamvutse ano nawe nibivuge rero nurinde sawa hano nkuko yabivuze hari umuntu yitwa Juste ari we jewe aha naho hano naho hari uwitwa Stone nyine akaba ari we jewe hano naho hari uwitwa Chamamare ari we jewe canke Ivan naho hari uwitwa Giheko ari wewe Thank you so much abantu benshi baza kwibaza ngo GIHEKO production na Beri nduwaye bitandukaniye hehe ubwo aho nza gucikwa cyane ntaza kuvuga neza muraza ko hambugira ariko murabona ukuntu ushigikiwe umukobwa ewanzanira kandi ko kunwa kwanje muri mu kwezi kwanyu of course uyu munsi ni tariki imwe y'ukwezi kwa gatatu mu kwezi kwanyu abagore bose binjiye mu kwezi kwabo yaba ari kutahure na ujya muri ko murakavuga nako gatatu ukwezi kwa urumva ukwezi wa gatatu mu kwezi mpuzamahanga kwahariwe abakenyezi urabona rero urumva abakenyezi abamanya kwigendera bose ibyo aho tuba tugiye mu matiko bose n'abamanya kwigendera bose nyene bo murakoze rero hama rero Juste ikarambwira ngo ndabibabwire ngo abafana bacu ukuntu ngo batandukanya ngo GIHEKO production ngo na Abel Nduwayo jiwe niwo bimvugira bitandukaniye he urumva Abel Nduwayo nkaho bimenyereye hacika amafilme akareka kwigira amashirije uruseri cyane ntago Abel Nduwayo hacika amafilme sawa barazizi hari The Craziness hari Imanga n'izindi nyinshi GIHEKO production rero nakantu gashasha twagize kamanyeri nyene tuza turashira ku bintu nk'ibi bya vibe babone GIHEKO live najya amaband scene bahora babona kuri Abel Nduwayo ntazosubira gucako bazoza bayabonena ubwo rero hose baremere kugira subscribe kandi muce mugira comment baremere kugirane subscribe cyama yisubiremo basi wayisubiremo basi azuye ngo baremere kugirane biwesire bare sabone muremere abana sabone no ndafise ikibazo nobaza ala place y'umuntu harimo araraba no interview uko biri kose umva azoza aracaka ama interview agacako ama behind the scene uko biri kose aba umuntu ababihagarariye donc ababihagarariye ashobora kubaza ako kasikia mze ntiwakumvise n'ababihabukiye rero kwambara amadineti yo mu maso yimbwa twagiye kareka kumeci akora bidusobanurira rero ico kibazo umuntu wese ashobora kucibaza jaza gumari journaliste gisaza bimeze gute biteguye gute umuntu murashobora gukura mu rujije abantu kugira amenye tuzoba turi kumwe na naka bizoba biri organize ukula uzokumva ijwi ni wonyene mvugira reka ndavuga ko ndavyumva navuga ko byumva yamugabanza uvuge uri umwana wo mu nzu sha je nibaza ko GIHEKO production right sinibaza ko ibigomba kugira ngo tingo umuntu agomba kuba ari principal just like nk'umujomo yitsinye ibintu nk'ivyo honya kubera ko birabivana cyambere aragiye bishinga just bagahura ku mashuti ibisazi bibantaye sigura ati rero nimba uwo butaje uwo musi akabatonze ba ornera cyangwa atonda bande ubwo nyene hagomba kuba gusine bashine kubona vibe biri muri shooting nyene kuba mumeze kuba mutarakaye nyene mu bisanzwe twaricaye turaraba dusanga turavanga ibintu kuri Abel Nduwayo gushiraka ama band scene tugashiraka ama filme tugashiraka ibiganiro usanga tuko turavanga ibintu rero cyatuvuga ati
reka dukreye akantu ku ruhande kugira ngo abafana bacu tabanyoteze nyene rero nta bintu bya programme bihari sana ni kuvuga ngo ivyo tuzobashikiriza aziba vyakira uko nyene kandi ndabizi bazobikunda ivyo ni sezerano awi turashitse noneho nyene ubwo nyene uyiyeshe neza nyako bagiye ko batahuye rega je nabarije umufana je nshobora kuba nariko ndabitahura murakoze cyane ubwo ari umuco mwawumvishije mugabo nyine tubutsa kubandanya mukora subscribe mugabo urabona umuntu aza kuraba bino bintu nze gushiraho comment kugira ngo nze kubona yuko yagiyeho ari uko yabonye ikiganiro cyane amakuru topic nyabakiriro umuntu arabajije ari uvuze ngo usheho comment kuri topic nyabakiriro muko muraganira ivyo tugira tuvugire ngaha saro gundategereje ayani mwe muri muko muvugira abafana muvugira abafana twe duhagarariye Rwanda Jiste rero ku bantu batamuzi ni umwanditsi akaba n'umudirector wo muri G5 ni umudirector wanje ndamwubaha ni boss nyine aranyicaza nkiga hama rero tukaba turiko turakora filme zibiri uyu nanje mazi imisi nibaza dukora The Craziness tumaze imisi muri shooting yayo tugakora n'imanga burya izo filme zose je niwe uzandika yego ukanatsinamutsa na namu basi ukaziyobora ukazidirecting ukazidirecting okay none abafana benshi mbona bavuga ngo muduhe The Craziness byari byarakwamiye he nimba atari ibanga bro The Craziness areka no nibarayibaha ngo byari oya basi ntacyo turiko turayikora basi none byari byarakwamiye The Craziness yaragize ikibazo kidogo hari abakinnyi bamwe bagiye bashikirwa n'ibintu biba ngombwa ko tumanza tugahagarika bakitaho ibyo bintu kandi byari ibintu byangombwa bikenewe barabibonye bimwe biraboneka urabona nka Kersi ari we Ana bakunze cyane banakunda yaragize marriage numva rero agize mariage byari ngombwa ko tumurindira akamanza akiorganiza ahejeje tukabandanya ikintu kimwe gusa no babwira ubu turi muri shooting ya The Craziness vuba cyane abakunzi bayo irabashikira murakoze cyane rero muri The Craziness ndiko ndactinga nitwa Jenita nkabandi umugore wa Beri yego najyambwe ngo Adeline nkabandi umugore wa Beri rero ibanga ndarimene ndarivuga je numva binaniye kubibika ndabivuga oya numvigi biri muri film basife kubivuga oya reka basi mvuge dukeye bivuze baca barabiki Misa ikintu kimwe vraiment ndabatera amatsiko nyene none urazi ibyo nagira mvuge bazi nuguri kumana The Craziness je barambonera je nanye nzobivamo ngaha hariho umuntu akundawa cyane ariko Nelson uyu muntu bamwita ngo Giheko none kumusinza uyu ngure kamusibe reka je ntawunze muri The Craziness areka bisaba uzuregera ku uyu kubera wambaye amadinete uteye amakenga n'iki gihe c'ibyiso by'iyimbwa none wona bazo kari cyo cyo natanguye kuyagwa kijaja yarakize man yaranyanduza ndakira kandi ajya uyagwayo gakira birabetse arakutoma kandi Jesse ndayagwara usanzwe ufise ibindi vyuririza abantu bagwa amaso yimbwa n'abasoda bakomeye base mu mubiri ayo makuru ndafise abasoda baba usaba city babaye abasiti nibakira abasoda nibayirinda umutekano neza mu mubiri wanyu gusa niwe aragwa amaso yimbwa nararangije ni kubera kino neza cyamamare bambe ari abenshi bazi nkayiva muri ball ya The Craziness ni kubera kimutabukirisha comedy kandi exactly mu buzima bw'ibisa nka umengo akunda comedy byatari bo impamvu iva dakina comedy muri The Craziness ubundi iva afite impano zose arakina ari serie agakina na comedy rero agakina ari enseri agakina ari serie yakonya agakina tabuze byose ndagushimiye rero tuba dushaka nyene tumugaragaze impande zose agaragariza abantu ko byose abishoboye aho uyibona ashoboye cyane ni yahe uwenseri byose arabishoboye sanda afise kirigazo shikigato ngaho onzije urabona Ivan arakina neza kandi tugerageje kuraba yise de wenyene abikora mu kwera abikora bien wenda njisi nyene nta muntu atabizi ndasubiyemo ndiko mbaza njise nk'umufana ari sasa rero ngacavuga ni Ivan ari we afise channel ya clear yitwa Chamamare official kongereko
akabashira ko comedy kandi comedy ziri mu serie cyane none nk'abantu nkamwe gwe juste mufise ukuntu mukora filme ziri ku gwego nabwo mufata n'umwanya basi uku mufasha kuko agomba kuba afise impano yo gukina akondo ugasanga ntabwo afise impano yo kwandika kandi exactly nk'umuntu abagaragara ari iwanyu agaca agaragara mu bindi bintu bisa nkaho umengo ntabwo byuzuye mu myandikire sibako bica na ya brand yayo bijya bintu yabikoze abitegeye yani abikura mu bwonko cyangwa arageraje kubimubwira aranga kubumva cyangwa bwaba bwonyine yamagaragaza everyday wherever reka tubishyire mwihangre sivyo sorry reka banze yishure yego sije nishure babajije reka banze yishure ko yumva wowe nk'umuntu amurongoye nawe uraza kwishura ufatiye no kunyishu yiwe cyane gose kuko peut-être yakaba hariho ibiganiro byabaye urumva nivyo nagira mvuge kunabibajije harimo inyishu zibiri harimo inyishu mwerekeye hari n'inyishu nyerekeye rero reka duhere kuri yiwe aha ikibazo kukivuga gutya kivuga ati wowe cyada kiguhindurirako yishimye cyane amaze gukwiza 1k 1100 muri mu minsi 10 none cyada mu munsi cyada mubara ati we ni gute wishima ukwijije 1k umuntu nkawe na brand office n'izina office n'imyaka maze ugomba kwisuzugura ukavuga ati kweje ndakubita 1k mu minsi 10 iba sabiya bintu wagiye ukibwira juste no kugira nyene cyanuze cyane bega wabikoze wibajije yuko abantu bakuzi benshi bakuzi muri comedy cyangwa bakuzi muri za filme ziri sero okay akabazo keza kuzaba akabazo menga yanakaririye no mu gitondo umujingana burya rero reka tuvuge ko kira kintu icinji iyo cinjiyemo niba hari izina afise naryubatse ku zindi TV z'abandi burya TV wanje ntabwitswe ni shasha ariko jewe ndatswe ariko najya ahantu nzwiho nta bufasha baza bankorera ngo kugira babandi banzi hajya baze kumenya ko hari ibintu mfise nanze by'uwanje aho hantu bakuzi warababwiye ati burya agenda giye ahantu kanaka baca baranga kugira ico bakumariye barabizi okay reka chama manda mungane urabona chama mare yuguruye cyano novuga mu gihe kitari cyiza cyane ko ndavuga yes boss rero igihe kitari cyiza cyane gute chama mare urabona mu ihuriro asa nk'umuntu atagikora apana asa nk'umuntu atagikora narahagaritse apana narahagaritse naravuyeyo okay bariko bakora Mario yari ikunzwe irahagarara sawa the craziness yari ikunzwe nayo nyene isa nk'ihagaze urumva the craziness kubera yamaze igita byako urumva tubona rero ibintu bituma hashobora kuba hari impamvu atari gakurikiranwa kuri channel yiwe rero ni kuvuga ngo Camamare yagiye kugurura ikintu ciwe abantu bavuga ati ebana kwihuriro ndi target Camamare ndamubona kwa Abel ndi target Camamare ndamubona atahantu bakimutorera urumva rero muri make hajya iyo abantu basa nk'aba nko kukwibagira baba bakwiyuka mugaba bakwibagira ibi bintu byacu bisaba ko uguma ukora kugira wame mu bantu iyo uhagaritse gatonya barakwibagira mu mwanya muto rero Camamare yagiye kugurura channel abantu baramwibagiye ni kuvuga ngo abantu bariko bagenda bamumenyera bamusatira buke ariko iyo aza kugurura the craziness iri kuri trend ni na Mario byari byoroshe kuko bamukubitiye link ino abantu bariko bamukurikira nino baca baza byihuse ni kuvuga ubunye nubwo aberiyo kubita link ya Camamare nta bantu bo bishuhira nkaho the craziness yo biri kica birumvikana ariko support turayitanga kuko je mugamba naguciriyemo kandi umuciriyemo aho nciriyemo muzukomereza ko naguciriyemo rero jiki iyo nyishu mfate ko iyo nyishu utanze yego wocumengo ushatse kuvuga yuko Camamare ata the craziness nta Camamare yego urumva mu gihe webwe nk'umuntu muri kumwe muzi neza ko na the craziness yahagaze atari imvuzi muvuyeko ukubitaga community ka channel yiwe ntaco byari kuba bitwaye sivyo mu gihe ariko mumufata nk'umwana kandi muzi nk'umwana mutamufata nka the craziness urumva bivuze yuko nubwo the craziness ariko bitamwira cako mugabo mu gihe yabashikiriye kame akabitura akabumvisha faiblesse yiwe akanabasaba ubufasha
mu gihe nyene atari cyamamare nkuko yita akavuga ngo jewe bariya initire nimba yoba yakoze kiya gikorwa akaba yaragishije inama umuryango wiwe yoba arimwe urumva rero nimba yarabagishije iyo nama mwari kuvuga muti bon reka basi tumukwitaga communauté cyari dushire mu magroupe yacu ko musanzwe mupartage ibikorwa byanyu ungapartage ibikorwa by'umuhungu wawe yatekereje ko aramuvugira we shema tudatevye ngahonye wowe wavyumvise nabi sinavuze ko camamara ata the craziness novuga atari camamare nakubwiye yuko ibi bintu wicaye gatoni abantu barakwibagira kuvuga ngo camamara yaramaze nk'ikintu c'amezi 3 ataboneka amezi 3 ni menshi bro ataboneka ni kuvuga ngo rero agiye kugurura ivyiwe bisaba ko ba bantu bari bamaze kumwibagira hari abantu bijya bikorwa vyiwe bitarashikira bamuzi ariko muri uno mwanya bitarashikira sasa rero ntibisaba gucika intege kugira bibashikire baramuzi ariko kugira bibashikire bisaba gukora cyane kandi support turayitanga kubera ko vuba cyane agira baga filme keza barakandikanye ako ni sawa barakandikanye mambo nasanga ni mpamvu zya comedy batashira muri community babashaka no kurinda brand yiwe ko followers ya comedy ntabwo zuzuye mu myandikire kuya kubaza bose rero kashaka kugatosha kujya kunusa tumuzi iva ukuntu yaktiye tubashibo tukashira muri community ari ikintu kiza kukumanura nuko ziga byose zoduga ariko ari ikintu kimwe cyo kumanurirako bivaye n'ukuntu kajya kaboro kaba gasanzwe kandi ubwo rero twagiye muri topic y'imangara nuzeye sasa iva we tumika baba kandi uri kurakora je so nabica yarabizi muzwe muri muvuga mwenyene kandi ari ukwezi kw'abagore okay merci beaucoup ati kumwe na Stone turi kumwe na Juste turi kumwe na Cyamamare turi kumwe na Giheko abafana benshi barifuza kutumenya vyanyabyo mwebwe burya mu kukwezi kwa hari umukenyezi shaka mande abaze kano kabaza mbone ko abaze gikurikira wowe urubatse cyane bose urubatse yego ni cyaraneza Stone kwa nafise passport manubwo we nawe ba arayisesisi bayagucitse nizereka taguseze Stone arubatse afite umusheri mwiza azuna abantu bose nyene wowe urubatse uri en couple uri en couple Nani ningisho ari zimwe zimwe murabada kwiye kwishura special nk'umujene kurumva kubera kabati ko abandanye ikibazo gikurikira ukobwa bwinshi ngo yishura oya hareka bandanye ikibazo gikurikira kubera rata tubanyishura tego ndakunze agacamba ati ukunze nde kunzende ne mpamvu abandi bose taburi wavuga n'aba diaspora n'abandi bari mwemura muzopfa ntago mbana igikurikira cyo mama sindamubaze sindamubaze cyo mama urafise nyimbuzi ko abazije bijya anye nanje ndacara umusore ego reka sinabaje ngo murubatse nabaje uri en couple ivyo ni kibazo babadije ari abantu kucishura none ubyasa umuntu nawe ucabangucisha none reka mandanye ntacyo nigikurikira uyu nago muvuga ntavugwa mwizina baramuzi baramuzi mubiki mubatse mubiki barabazi ko babafisa abagore n'abana uwo mwihakana yambaye no tubibona ibintu bigaragara tumukunde nawe uyagene je ngiko ndabazo ntagura abazi mako twishura twishure bamwe uri yanku nande uri yakupre nande ushaka bamunyibe oya ushaka umwaka ushaka umwaka eko ni Kenya nara so mukinyi wa film umukinyi wa film wese umukinyi wa film n'umukinyi wa film ari muri industry ari muri industry ari muri industry twishure kimwe muri ibyo ntazina twabajije ego oya ngo bashaka ibazo arubuze ko ari oya ari muri Stone umugore wawe ari muri industry ntari muri industry abirimwo okay tumukunde umusheri wawe ari muri industry ntari muri industry twishure ntitwavuze ngo Jeste ndamukunde ikaramvugira karamuzi wowe ni muzima ari hose ni muzima abari muri industry je gusa wumvize ko ndamufise basi ego ntacyo bitwaye nyima atari banga abahehe ndamuvuga mwizina ryo bwanda kwemeye oya muvuge
ntabwo biba ari byiza Ihera. eh umusheri wanje arahari jendi yako jendi nagushobora kuba kameme nakonzwe Yego, barakunze. nitwa tumukundi of course rero ndamufise tumuvyumve ntago ndi singo Rowe masa abahaba mu mutima wanje ushaka bahera shaka mu mundi aho rero ndayicuma iyo ndayicuma ako kantu ari mu mutima hani habita tekanye singo mwa mu munyibe ndabazi nana comment ndende no umushere wawe kubera kukaja mu bise ndamufuhira nyene ararinzwe bo tubandanye n'ikindi kibazo rero ikibazo rero Rowe masa n'umusi mukuru wateguriwe abakenyezi kwisi yose mbega mwebwe muvyiteguriye gute mu birimo canke ni mu birimo ku ruhande rwanyu ubu dafise umugore afise mama wiwe iyo myiteguro mwe ntibaraba kubura agenda nishure bo jewe je ndafise gift nateguriye mere niwe mugore wa mbere ku isi ndafise na gift nateguriye umugore wanje no mugore wa kabiri ku isi thank you okay for me nta gift nimwe nateguriye mama wanje kuko yarapfuye na gift nimwe nteguriye rasisi kubera ko imisi yose igize umwaka amajana 335 bari special kuri wiwe Umaje n'ubimbatse muje aba oya esa nobzo kufise sheri sivye kufise sheri sawa amuco ugenda ngahonya wasame utaye saa 5 z'ijoro canke ukeshe saa 5 jenzo kesha ati ngo n'umusi n'umusi mukuru w'abagore n'ugusasa mwebwe mugateka mukaraba abana kuba bafise mukagura pampa hamwe mukaduha umusi mukuru tukidegemvya tubandanye n'ikindi twagiye rero ndani muri filme pasi iminota ntirakwiye nguma mvuga twagiye ndani muri filme banzirindire kwaje imangamo ndayikurikanira kuri televiziyo Burundi sivyo kuri RTN kweri jya boro yanyu yani ni ntwiko byatari mu by'ugogoro ruri hejuru niho tuvugana butwicayemo rero sa niho tuvugana butwicayemo avuze ngo wo tuvugana niho tuvuga nabi utwicayemo twakiye munaki we ninda ndishinga muri ku buryo no basi umuterura kagweze agapira kari mu gutabuka guys for real ya bori manga ikira twika kubera kinone cyamamare mutemushizemo kandi mwari umaze muzi yuko the craziness ikora kandi ari muri famille kandi ari muri famille kandi ari muri G5 akora neza kandi ari muri G nta roli mubere yari hajya nta mwana nisiwe babajije so ukuntu filme yari ipanze nta mwana yari ukuntu filme yari ipanze casting yiwe nta nkuko babivuze nta role yiwe yari rimwe yiza kubamwo kumushira ndiko nishura nk'umufana sivyo casting ya No Risk kuba umwana wa Aline right yep na chamamare ubona hagati ya chamamare na No Risk ari nde yari kuba umwana wa Aline wanuze adushingire nk'uprofessional nk'ukuntu muvuze ati na casting yiwe yari so buriya n'ikibazo mufana yo kwibaza you see nyene ndabitahura canke ijyarore nta yari gushobora uyu mujana oya si mubwo buryo ukundi kuntu ahubwo twe twabishatse twe twashatse abantu kinyi bari muri the craziness urumva batandukane n'abakinyi bari ko bakina mu manga ariko rero impamvu harimo abari muri the craziness baca baja mu manga nuko ajya amarore y'abantu bakuze twarabuze abandi bantu babasimbura ariko ayabana bari bahari buzuye niyo mpamvu je naciye ndakina No Risk acarahakina kugira ngo duhindure ibi filme zibiri ziri kuri cana imwe abantu bagume ari babandi nyene nabwo bari fresh birumvikana yes abere amazina ka 26 ari mu gasho ako kantu bantu rakoze kanyibutsa ako gaboro imyaka 26 ariko ariho nuzeye inde reka ndakire cyo tubaza oya byihoze wazi nagize ikibazo agira baziwe urumva sasa ndoyi ndetse tubandanye amwe ni muri abantu uze abahungu bavugana ibintu mu matwi twagiye bandanye none arone wasi wobandanya n'ibindi bikurikira okay turangize nta muntu afite ikibazo cyabamara kaja mu kanyuma turangize akajambo urangiza vuba arangiza vuba uvuze ngo yarangije kandi ni rimwe nisubira kubaza ikindi kibazo
Uzarago kantu siko. None ko mwavuze ngo kuno kwezi yani kuno kwezi kwa gatatu yani abagore bose bakwira yani binjiye mu mezi yabo sigura yuko amakontekst agiye kuzimba aca babaye ikorera baca bazirondera ari benshi Shazigurwa nk'amarori y'amaso yimbwa none mu mezi yabo n'amakontekst bihuriye mubazuye ntago ari nge navyishuye ntago nabivuze oya je navuze yuko ari ukwezi kwahariwe umukenyezi donc umukenyezi suko waputse barabizi abagore mu kwezi kwabo niko bavuze sigure none umukobwa cyavuga ati duhe aho bihuriye mu kwezi kwanje mu kwezi nta hantu bihuriye na context ubwo je bivuze by'amakontext oya je nabaje je bari tubazi ibintu uvuze bakurikira nade yavuze ati none ko abakenyi bose bagiye mu kwezi kwabo none amakontekst acazimba cyangwa bacaya kuba baca bafatira icyarimwe bose nazimba kana gusobanurira impamvu donc ubwo murasara no kuri mu kwezi kwabo kubera niko kwaba hariwe urumva ni ukwezi ko kubaha dufise ukwezi kumwe mu mwaka icyo umuntu yitwa umukenyezi yamariye isi yose muri rusange nta namwe bihuriye no kuja mu bihe byabo ukwezi n'ibihe ntibisi uyu rero yatahura yaragize ubwoba ati none uku era ikibazo raba ikibazo Stone yaragize kwanza araciye yumva agiye none guhera itari kimwe aho kwazi kose kugira guhere nyene ndi mwikonje humura no musi oya sikonje yakumva wiyumbiye context zizimbe bije nateguye y'ukwezi amahera context ndayishije cyatanu ku munsi so guys reka tubashimira abantu mwatanga ikiganiro mukagihera heza sasa rero twe tuvuze twovuga vuga turi imvuzi wo ngaha bose nta muntu yoroshe aje buriya baca batuma mvuga kandi ntamenyere no kuvuga ari we rero reka tubashimire n'ukuri mwakoze kuraba ikiganiro abo twarambiye myanganye aho twashimishije mushira akantu turashira akanimero ka mikashi mudumukizemo mushira akande kiwanje bakita gashiruka buti mwapininga nimero zacu twese bano batu ndasira nigeze gushira comment nshiramwe nomero yanje muri comment bace barayifuta ariko sinjye kuvuga ati ni naka ariko wallahi man kenshi bikunda kuboya kanuni ko we narasize ko usanga abantu abafana bawe ntabwo kuko ushobora kumamagara byo kuna filime wawe ugaca usanga aragukiniye bien atari kibazo atagusanga wowe muriye gusa déplacement yonyene amgo usanga abantu bari ko namukoza ngo you guys wo munda kenegura nawe agaca afata kuko azi kutari bubikore agaca agashaho n'email yiwe muri telefone kugira muri comment kugira ngo ujya umuntu aze kumwandikira ugaca usanga ujya umuntu yafashe igeno nsi arayifuse aciye yifuta nyene ndani je bino mu Burundi nabundi bindi bihugu usanga umuntu mukwanyenteje ucupininga ni nka jewe ari umuntu asaze nimero za Juste ntabwo ntazonzi Juste ni ariko tuzinanye bayi kazi murakunzwe sha so ego nukuri mukomeze kudushigikira genda kuri band wayo kora subscribe urabimanga vuba de closeness iraza kandi nukuri turabakunda cyane sibyo ne tumukunde yes turabakunda nabo nyene barabizi turahari kubera mwebwe n'ubu nyene tuvugana nyuma ya kano kanya tugiye kuri tele kubategura the craziness apana tugiye turi kuri tele hama rero ikindi naco abasenzi bandanye mudusengera boss wacu murazi kagwaye ibintu bimeze neza vibe nk'iyi vraiment harimo je ndikumva biri kundoka vraiment mu musengere mwari mwakibagiye munagire subscribe kuri Meja TV merci beaucoup bagire subscribe kuri Meja TV mubandanya muryoherwa na filme iriko yitwa Se kwa Mo uyu kujibrain wewe au ngenda hivyo yari kugenda uko nyene so we love you sana turakunda cyane